hama ndakubaza ikindi kibazo kimwe ni yahe project ufite uwo musore canke uwo muhungu wakunze mbega umuhungu wakunze project ufite ni yahe iri kiratuma umurondera cyane nkaho umenga hari ibintu vyinshi nyene je ndabona ko wabuze amahoro kubera ankunze nkamukunda yo papa w'abana banje niyo ndamufitiye n'ibindi sinkombwa cyo tubishira oya uvuga ati tuni kimya nikimubona nindamubona tuzovugana vyinshi na ivyo ubu ntidushobora guca tubishira ku mugaragaro ego ariko mungu uriyumva mu vy'ukuri ko wamaze uko hari ibishobisho n'urukundo harabaho gukunda n'ibishobisho urukundo rwawe n'ibishobisho cyane n'urukundo rwanyawe nabwire urukundo rwanje we bishobisho bitabishobisho wone bikuraba bizomenya umanye gukundwa sivyo igihari gusa no ko wantumye ngene nibaze ko none urantwara n'umutuga waca nzogenda uko nyene wewe uzoze samedipo uzozinduke kurikira nzogutwara uzoze home nzogenda gutwara mu modoka hama ikindi kibazo kimwe ngira mbazi niki mu rukundo umaze guhemukirwa umaze gukunda hamugahemukirwa yego ayo juste kubera afisa mahera ariyo bankundira amahera bakaza bakanyibeshaho ndagukunda ngiye kuya gusanga ntibankunda je bakunda ya mahera yiwanje ni nayo mpamvu uracu guys mwaramutse cyane muri bivanye naho muherereye mu burere bwose burimo mu buraro uko cinye mu manuko nibaze ko umeze neza kandi uguwe neza nkuko bisanzwe uno munsi ngiye kuraba umwigeme ambare ko none musanga kuri chantier ariko arubakira ko inzu ya papa we yabinyandikiye muri audio sinzi ko yumvisha ariko tu sanze umuriro wamperanye muri telefone ariko tumwumve ko ari umutekano umeze neza uwo mwigeme kibazo afisa nibaze ko mukizi none muri no mwanya ngira ngende ariko tu ndabonye reka mpite ndabaga filime nza guhita ndaba mu ijoro no munsi ni yagutega basha nza kuraba yabakora niyo umuntu umenga ni fresh gusumba izindi zose cyane oya ariko ibindeka navyo reka mbananye n'ibindi nkumbure ndaza gushobora kumenya vyinshi cyane aho naho ngesa n'ubuhashitse kugira ngo ndabe uyo mwigeme ibintu yo barimo canke ivyo bari karakora kugira ngo rushobore kuvugana vyinshi mwarumvise ko ivyo yavuze afise ikibazo cy'urukundo ko amaze guhera none ndabona ko namaze kwashika aho hantu reka tuvuge ngo dushobore kumenya vyinshi kuri we nkumbure turaza gushobora kumenya vyinshi inyuma ya kamera turi kumwe na Bobo Vanchi kuri kamera za nyinshi bitabe na swing canye Mariso cya Mr Swing uko bisanzwe nibaze ko atanzigo irimo atane kibazo na kimwe kirimo sister ndabona ko ari kuri telefone turindira heze nkumbure tuvugana ariko inyanzi bona abantu mwigeme nk'uyu kwere ko yarahuze urukundo yo kwikundira jewe ho bavyogeye ho biki ndakemeye nawe umunsi bidashoboka sawa rero ndagutelefone amasitsa n'amahoro umeze neza nkora munoke nta kibazo ndagire ubuntu wakoze kuza mareka ndakubaza ikibazo none se nibaza tugira dutera inkuru ni nkukuyaga nkuko bisanzwe iyi shanti uriko ni iwawe oya iyi shanti ndi kumva ni ya papa naje n'umusi nije bamugenze kwirwanga kuri abanyine abakozi bakora yego narakubwiye ko jewe untumye cyangwa mpamagaye sinteba ndakoresha umwanya kugira ngo ushobore gushika muri umwanya nebigishika atandurira ndagucamo runo munsi nashoboye gushika kugira ngo dushobore kubonana canke tuvugane shaka umbare cyo bampagariye warabimbara ivyo rukundo biki nekiibu nakwere ko ndamuzi nabikwemereye shaka runtume kugira ngo ngende ndamushikirize ivyo bawantumye vyari ivyo ndamumenyesha numvisha aza gushobora kubivugaho yego naje narakutumye kubera ujane kimnakuye nekiibu ndamukeneye ndamukunda urumva n'umuhungu numvise namyumvisemo ndamukunda ndamushaka umva rero gende mumbwire ko nshaka kubonana nawe kandi ndamusavye urukundo mbega utegekanya ko nk'umuntu bimubwira nkaca asanga afise uwundi mukunzi cyangwa ugasanga ari mu rukundo n'uyundi nkawe utegekanye iki muri umwanya uzocukoriye ndamukunda ndazi nayo bafise 30 bose yazobareka kubwiwanje kuko sindamukunda biga byo kumusinisha ndamukunda urukundo rwanyago yego uvuga ati gusa ndonka amahirwe gusa yo kubonana nawe tu ibisigenzo vyemenyera munyu yego amahirwe yo kubonana nawe kuvugana nawe menye imiterero yiwe byakunda ndadakunda je ndaze ibindi bisigaye byose ndoshaka umurongo mbe ko basore biki gihe barongora bakiri bato uno munsi amwe vyo shobora usanga afise uwundi mugore cyangwa ugasanga yaravyaye hanze abandi bana nka batatu canke babiri wo vyifata mu gutya yo cubigenza gute abana batatu canke babiri je wanje nta kibazo gifise abana baguma kubanye nabo je nkabana n'umugabo none gute basi yo kurondera abandi nanje agasore kari akompanye nkanje basi twerekana nekiibu kikundira jewe gute vraiment ariko ayo samahigo nagasore kameze neza nka jewe kari akompanye mu buryo bwose kavyibusha kandi kwanze ubona gute basi tureke kuri turondera n'abantu bako
weshikana ubutumwa nagutumye ivyo bindi wowe nuri level yanje nabwo ndi kuri level yawe agaya basi tu hama reka ndakubaza ikibazo kimwe kugira ngo ushobore kugenda ntabwo nza gutevya kunzi banyishu media nibaze ko bobo wibuke ndakora umuti ntugire ikibazo sinibage umuti ndawukora imagine zanye zigenda neza gusumbiza abandi zose hama ndakubaza ikindi kibazo kimwe ni yahe project ufite uwo musore canke uwo muhungu wakunze mbega umuhungu wakunze project ufite ni yahe iri kiratuma umurondera cyane nkaho umenga hari ibintu vyinshi nyene je ndabona ko wabuze amahoro kubera ankunze nkamukunda yo papa w'abana banje niyo ndamufitiye n'ibindi sinkombwa cyo tubishira oya uvuga ati tuni kimya nikimubona nindamubona tuzovugana vyinshi nayo ivyo ubundi dushobora guca tubishira ku mugaragaro ego ariko mungu uriyumva mu vyukuri ko wamaze uko hari ibishobisho n'urukundo harabaho gukunda n'ibishobisho urukundo rwawe n'ibishobisho cyane n'urukundo rwanyawe nabwire urukundo rwanje we bishobisho bitabishobisho wone bikuraba bizomenya umanya gukundwa sivyo igihari gusa no ko wantumye ngene nibaze ko none urantwara n'umuti wacu nzogenda uko nyene wewe uzoze samedi pro uzozinduke kurikira nzogutwara uzoze home nzogenda gutwara mu modoka hama ikindi kibazo kimwe ngira mbazi niki mu rukundo umaze guhemukirwa umaze gukunda hamugahemukirwa yego ayo juste kubera mfise amahera ariho bankundira amahera bakaza bakanyibeshaho ndagukunda ngiye kubira gusanga ntibankunda je bakunda y'amahera y'uwanje ni nayo mpamvu uracu uvuga ati rero jewe ubu reka nikundira akantu nyereka nta kigenda ata amafaranga gafise jewe mfise amahera kugira ngo habe ukubahana nako umuntu ata amafaranga afise habe ukubahana hagati yanyu nawe umva si kuvuga ngo nta kigenda ibiki numvuga umuntu nta mukunde sinaravye imiterero yiwe n'umutima nyine wamukunzi ndamukunda uko yabateye kose namukunzi sinanibaza ko kwisi ho bakira urukundo nzi ko abantu arabakera kwisi ata abantu b'urukundo baba bagihara ariko sanze wewe uri nk'uwa mbere cyangwa uwa kabiri niko kuri nimba urukundo rurahari abantu baca babingaga gute mu rukundo ni juste ugenda gukunda mu rukundo ufise inzara numvushwe cyo winjyaje ugiye ufite inzara namara ufise ko tugena gukunda nakantu katafise amahera ko tusanga bibaye yani ibintu bidatawurise bica bisaba kugenda ku ufise amahera babaye ngaye babaye babiri ushatse kuvuga ko twebwe dufise amahera ya nta kigenda make turi banyagufa rero tuzazoronka abakunzi sinashase gushika kuri ico je cyo ngusana basi juzo mamuto wawe sivyo niyo kwemera bakunzi banyishu media reka tumushimire cyane nkumbure vyinshi tuzogenda tubimenya kandi bimeze neza gose ariko ndafise ikindi kibazo kimwe cyanyuma cyanye bibiri woba ubi wawe cyangwa urapanze serious cyo nikibazo je wombaza jewe nakubagiye tugira ngo ushobore kumenya neza mbi wanje mbi wacu mba ushaka mu majambo make shasa mba muhira shasa nkabi wacu woba ufise abayegise bangahe umva jewe ubuzima bwanjye sinkunda kubishira ku mbuga nkoranyambaga wegenda umvuga ibyo nagutumye ayandi nzoyamenya hano utegekanye iki hamwe yo kwankira urukundo akavuga ati jewe naje nk'umusore nekiibu ko ninze ndonka kigeme kaza kunyisuka ko katapiga swata karaza kunyigonga ko ariko tu nta rukundo nza kugaha utegekanye iki hamwe yo kwankira jewe kubuganje akazonyemera tuzongera kwanza kwa muganga kwa ndisiri ndakomeye nta magoragora mfise amaje umko nkaje amiwarda niyo nyanga kweri kato kwanga jenda kubona vyo ufise meze fresh ariko tu namuje mu mese mfise bakora nifone urakoze jenda giye allo bakoze banyishu media mbona umenga ntibirifu sana kubera n'umusi nibakoze ego nibakoze ndazikeneye wallahi papa yonyesha mwezi tubonekejo sawa murakoze bakuza yishu media basi nufuma ndonka je umufundi nubwo nturonkuri karazubakisha nkafuma ndonka umufundi cyangwa umuyede ivyo bavyiza cyane kurusha sawa rero bye wo murakoze unshikaniriza ubutumwa bwanje ubutumwa ndabushikana ntaki ego po asamesi bakuza nyishu media reka tubamenyeshe ko ngira ngendereka ngende gusa ubutumwa nibaze ko bugiye gushika kandi vyinshi uzogenda uvyumva tu kandi inkuru nzoyikuzana imeze neza kandi uzoshima uvuga ati vyukuri inkuru ni ya fresh sana reka tubashimire cyane bakuza nyishu media tuzoba dusubira